yaravuze ko ivyo Bface yari yaririmbye bitari bijanye. Kubakurikirana amakuru y'abaririmbyi inkuru murayibuka cane kuko vyarangiye Drama T asavye imbabazi Bface. Ikindi avuga nuko uwo muririmbyi yatanguye guhindura, atangura kuririmba umudiho wa R&B, umudiho Bface amwagiriza ko adashoboye. Igitangaje nuko avuga ko uwo muntu afise akajisho kamenetse kandi uko biri kose agomba kuba ari umuririmbyi mugenzi we. Mbega we wibaza ko yoba ari nde? Reka ndabaramutse nizera ko mumeze neza. Uyu munsi turavuga ku bafana. Reka ndagushimire wewe mufana wacu, wewe wahisemo kudufollowinga, wewe utubona kuri Facebook, Instagram maze ukagenda na YouTube, wewe wafyonze subscribe, wewe uraba video yose ukayiheza ugafyonda like ukanasiga na commentaire. Uko yo biri kose uri umufana w'ukuri, umve ko ndakubaha cyane. Nitwa Didman Pro, nkuko vyama muri X News kuri runo rubuga mutubwira kenshi ko mukunda. Nkuko twabivuze mu ntango, uyu munsi turavuga ku ndirimbo Umufana ya Bface. Indirimbo yarayisohotse igashira benshi muri kabaza. Ni indirimbo imara iminota 8 n'amasegonda 29, kimwe mu bintu uyu muraperi asa n'uwisangije. Mu gihe hari haheze iminsi indirimbo nk'iza atazikora, yasubiriye kwiyerekana vya nyavyo. Muramwibuka kenshi mu ndirimbo zo kuvuga umuntu atakurya umunwa, indirimbo bakunze kwita diss track, aho yagiye aravuga bimwe mu bitagenda neza cyane ku baririmbyi bagenzi we, eka mbere akanagaruka kubamenyesha amakuru mu byo wavuga ko kuba ari kubakebura. Uyu munsi neza na neza nashatse guca ku masonga y'indirimbo yiwe nshasha yise Umufana, kuko tuyinjiye mu mizi ivyayo tutobivuga ngo tubimare. Muri iyi ndirimbo Bface aratangura ashimira abafana biwe bamugwa inyuma, haba mu bibazo, mu bikorwa vyiwe nk'ibiteramo, eka no ku mbuga ziwe buri munsi. Ariko igitangaje muri iyo ndirimbo aragaruka ku bantu bamwe bagiye baragiranira ibibazo. Duhereye kuri Drama T, higeze kuba imishamirano, haba uko tumvikana hagati yabo, igihe Drama T yafuta amajwi y'uyu muraperi mu ndirimbo Code, bikazana icuka kidasanzwe. Ico gihe Drama T adaciye ku ruhande, yaravuze ko ivyo Bface yari yaririmbye bitari bijanye. Kubakurikirana amakuru y'abaririmbyi inkuru murayibuka cane kuko vyarangiye Drama T asavye imbabazi Bface. Mu gihe benshi bari bazi ko ibibazo hagati yabo vyaheze, ku igenekerezo rya 27 Ruhuhuma, Bface yaragarukanye aka video ka kera aho Drama T yahamagaye uwo muraperi kuri stage mu giteramo, avuga ko ari umuntu yubaha, ari mu bantu bamufashije vyinshi mu rugendo rwiwe rw'umuziki, aho hari mu giteramo cari cabereye kuri lycée SOS. Umuntu amba hafi cyane, umwene wacu akora umuziki nawe, ni umuntu wa mbere magaciro muri ino industry musical. Ndashaka aze ngaha umwereke urukundo nk'uko anyereka, umukorere induru niyaza ngaha, sivyo? Umwereke ko ivyo akora abikorera umuntu afite umutima, sivyo? Everybody say Bface on the floor, Bface on the floor, Bface on the floor. Say 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 Bface. Say Bface. Say Bface. Say Bface. Bface, what are you, my nigga? Bface, what are you, my nigga? Tumurondera analisizo. Tumurondera analisizo. Bface mu guposta ku ka video yanditse ati, aha ntiyari bwatangure kwiyumvamo ko ari Chris Brown yo mu Burundi, n'amayimuci y'agatwengo kenshi. Arongera ati, bwira mugenza uti satani nturiseriye. Kumwe abarundi bakunze kubivuga, kuba maze kumviriza iyo ndirimbo asa nk'atacu yasigarije Drama T. Kitwe buradusesema ivyongereza vyinshi kuba vyumva n'abatavyumva, wikanze kuva US ko tuzo vy'imuyinga, abo mutiganye bagutora ubujinga, twatuvyuzi mugura nitwo dutuma muvyimba.
Aragaruka kandi kundi muririmbyi w'umuraperi mugenzi we avuga ko amaze imyaka 20 mu muziki ariko atigeze aronka hiti. Eka ngo haheze imyaka 10 amudisinga Bifesa akikawusha kumusubiza. Ikindi avuga nuko uwo muririmbyi yatanguye guhindura, atangura kuririmba umudiho wa R&B, umudiho Bifesa amwagiriza ko adashoboye. Aho ni mu gihe umuraperi nyene yari yarivugiye ko atazohemukira hip hop, ko atawundi mudiho azigera aririmba. Abatari bake bateye babona ko ari umuraperi Fabelove vyihuse. Wa munyezamu wa rap yarayitaye, yadutse guhibongoza atani ivyo ashoboye. Bibishe gute zajya Mungu n'ubugesera, wivugisha ngo rap ni wo yihemukira. Byagenze gute uze kuvyonga ivyo udashobora, ndakumva bro ubu underground buravuna. Muri iyo ndirimbo aragaruka kandi ku muraperi w'igipara avuga ko yamaze umwanya urumerumara. Uwo nawe benshi bakaba bateye babona ko ari umuraperi Stylozoff, asa n'uwazananye inguvu zidasanzwe ariko mu gihe gitagasa n'uburiwe irengero. Ni vyinshi bivugwa muri iyo ndirimbo tutogaruka ko ngo duheze, uretse kugutumirira kuyumviriza yose ku rubuga rwa YouTube. Ariko reka ndangirize ko avuga ko yamuhaye ishana Imana irakinga ntiyapfa. Aha mubaza ati bimaze iki gushaka kwica umuntu utari bumuge? Ati mbega hajya ntumaramara iyo mbonye nkiri muzima. Igitangaje nuko avuga ko uwo muntu afise akajisho kamenetse. Kuko rikibi none ni hehe washitse, wungutse none ko wagira unyice. Izo nguvu zivahe n'akajisho kamenetse, burya nta n'isoni wumva ubonye je nararokotse. Imana dusenga turyamye bihaga. Kandi uko biri kose agomba kuba ari umuririmbyi mugenzi we. Mbega we wibaza ko yoba ari inde? Inyishu yawe muri commentaire.